Bakunzi bacu bakunzi musanzwe mudukurikirana muri cya kiganiro cacu PDF aho tuganiriza abantu batandukanye kugira batubwire ivyo babayemwo ivyo bariko barabamwo kugira ngo bigire ico bigishije uyu nuriya mbere niyashaka gufata iyo nzira abandi bafashe amenye ivyoroshe amenye n'ibigoye. Rero nkuko twama tubikora muri yose ku wa gatanu ku mugoroba uno musi tufise umutumire nkuko mwagiye murabibona tubibamenyesha ni Padiri Ephrem niwe aza kuba umutumire wacu atuganirize numuhumure n'umuntu akuze yabonye byinshi yakoze byinshi mbere n'ubu yoba ari kararangura ibitari bike tukabatumira rero ngo muze dusangire ikiyago hanyuma ari nibibazo mufise nzoshobore kubibaza abatari hafi abari hafi nabo muheze mu bibaze. Nuko rero jewe ni Apollinaire Nkurunziza nkaba ari jewe ndemesha kino kiganiro muri kano kanya rero nagira ndabereka umutumire hanyuma tuganire. Mutama wacu n'amahoro yari yose muzo twumira ego mugabo ndiko ndabaraba umuntu menga no twumumira ntintwatubu sa ndiko ndabaraba mbona musa neza nk'abantu baronka utwo bafungura ne bagira ngo nirye bike kandi igihugu gikize ego nta mapfa hari numva rero two kurya turahari nta ngorane ego mbega ku batazi Ephrem turiko turaganira ngo twidondora mu buryo bwagutse kwidondora ego jewe ndi Ephrem ugira uko ushaka ego navutse ukwezi kwa 12 ku itariki 12 mu gihumbi kimwe n'amajana 939 na 39 mwavukiye hehe ndacaza wambwiye ko wivira hariya jewe ndibo ku nkiko mugamba nahutse ndibumva se aho rero menya rero ko ndibo ku nkiko mugamba ndibo mu Kayanza aho hajya mu Kayanza ijya ntara bayishe nkiko mugamba kuko ihanura ubuyo n'u Rwanda kandi ikaba mu Mugamba iri mu ntara ya kera ya Mugamba mugabo kandi ikaba ku nkiko ku rubibe rw'u Rwanda. Ku batabizi iyo umuntu avuze ngo ku nkiko bisigura iki ikirundi inkiko ikiyo ni gukika no gushiraho uruzitiro nico bita gukika no kuvuga ati iri ku ruzitiro yego intara iri ku ruzitiro nta urengana sibariya ntibarengana sabino ntibarengana yego ati mwavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 932 ico gihe mwavutse mu muryango wanyu mungana gute mwavutse muri abana jewe ndi umwana wa mbere wa data na mama umwana mukuru ico gihe mbega umwana mukuru baca bamwitanga iki je umenye ko navutse mu bakristo data yaramaze data yaraganye mu bugeni bwiwe mu isengero none rero ibyo by'amazina y'ikirundi yandi nitwa gira uko ishaka gira uko Imana ishaka nta by'ikirundi byo kuvuga ngo ati uyu mwana twari tumukumbuye siwe tubonye araje rimwe nyine abanyagihugu ko data yarafise abo bavukana bakoruwe n'abandi bamukurikira
siwe wa mbere eka kandi siwe wa nyuma twagiye turahona mu nyuma kuko urupfu ruza ruritorera rwitwarira iyo ruza kubika ntabwo uhazi. ariko wowe uri imfura mu nyuma yawe haravutse abandi twarabana 9 mugabo nsigaye ndi turi babiri uwa mbere n'uwa nyuma. urupfu bose rwarabatwaye ariko nubwo umuvyeyi wawe yari umukirisu ngira nk'uwa nyuma we bafise izina ry'ikirundi bamwe bavuga harimo n'urusaku urupfu rwatwaye reka yitwa Nzeyimana. Nizeyimana yego. none muta icyo gihe mwebwe muri ko muraraba ugwaruka urunganwe ko muri iyo myaka mukaca muraba n'urunganwe guno munsi mubona abakera barakanura nkuko mubona uno munsi ugwaruka menga rurakanura rwose mbere no kuguruka bamwe bavuga ngo no kuguruka baraguruka muga abantu bose bakanura ku rugero bagezeko. abo muri kiriya gihe bakanura ku rugezo bari bagezeko. abubu bakanurira amaso ku byo bagezemo. nicyo kiba bitandukanye n'ahandi umwe wese mu myaka agezemo mu mwaka avukiyeko arakanura kandi akabona ibiri iruhande yiwe. yego birumvikana. amashuri mwavuye mwiga amashuri ko nitwobideha ntiwo bapadiri utize amashuri yari ahari washoboye kwiga gute? amashuri yaratanguye ko jewe gutangura muri ishuri ntibyangoye kuko ishuri rari iruhande y'iwacu twahana urubibe n'aho ishuri yubatse. ngenda ku ishuri ngiye gukina n'abandi bana umwarimu anshira ngo ngira mu bandi bana. wari ugiye gukina bisanzwe none kubera ubona abandi bana yego urungana ngo anshira mu bandi bana nuko aravuga hanyuma hashize iminsi sinzi uko ingana sinzi imyaka ingana barabaza barije mumenya abona hasanze bose birabananira sinzi igituma. niwe wabitoye wowe utari wanditswe no kwandika? jewe nagiye gusa basunikiyemo gusa byonyine. yego ibyo nibyo nibuka. hanyuma rero ndabandanya niho rero akantu kamwe nibuka. nyogokuru avuye kurima aciye ku ishuri hanyuma arambona abaza mwarimu ngo mbega ngo uyubona hari icyo ategera we barakanura andi gukanura mbona amaso nta kindi wabonye amazi ati nta kindi nibuka. mbega ayo mashuri mwebwe yaratonze gute? uno munsi tugeze mu byo bita mu ishuri shingiro mugabo mu minsi iheze siko byari bimeze. hari amashuri y'abanyeshuri n'amashuri y'abakatekumene. n'ibyo byaga mukama byaje ejo bundi. iryo zina yaga mukama ni ejo bundi muri katekumena. nibo bahinduye izina mugabo ivyigwa byagumye bitonze kwa kundi ni izina ryahindutse. ibyigwa bimeze gute? nk'ibi by'abakatekumena na yaga mukama biga bimwe gusa izina niryo ryahindutse. izina ryo ryahindutse. hanyuma ikindi naco nuko hari ibyo bagiye barongeramo nko guharura nko kwandika hagira kugira ngo baryohereze umwarimu hari akajambo k'igifaransa yibutse yumvise akagakubitamo abana bakabaca bagira bati bakabakankamu ati twize igifaransa. bene uko niko twatanguye. hanyuma rero je kuri iyo shuri iwacu nahize imyaka 2 uwa mbere n'uwa kabiri uwa gatatu nabagiye kwiga ku Ruganza. wimutse kubera iki? amashuri niho yagarukira. nivyo nyene nariko ndabaza ati mbega amashuri wanje ishuri niho yagarukira. hari mu wa mbere no mu wa kabiri
umuntu akaba ahejeje ubona kuja hanze aja ku Ruganza kuri paruwasi nayo paruwasi nayo nyene niyo yari gitangura ko urumva yatanguye 45 jewe rero ndugayo 48 nagenda ibirometero 9 misi yose kandi waba uri umwana mutoya none nta kundi none baraguherekeza byagenda aka jewe narijana umwana w'umuhungu yamwe murakerewe umwana w'umuhungu akurana agakoko nicyo gituma iyo havutse umuhungu mu muryango babaza ngo havutse iki agakoko niko babivuga kera niko babivuga n'ubu barabivuga ati havutse agakoko iyo ari umukobwa nawe umukobwa n'umukobwa nyine yego mbega none kugira uje kuri iryo shure waba wamenye uyobewe urumva ntiyashobora kujayo cyangwa umuntu niwe yisagira ati bandana kugira uje ku Ruganza baratubajije ibibazo twarabikoze barabikora baratubaza ndibuka umupadiri wa mbere yirabura yadusanze kuri iyo shuri ni Musenyeri Ntuyahaga ubwo muri icyo gihe ntiyari Musenyeri ubwo Musenyeri Ntuyahaga twagiye gusubira guhurira mu iseminari ndiko ndaheraheza icyo gihe mwigishwa n'abaki muri myaka ya mbere cyangwa bari abazungu cyangwa bari abazungu reka twigishwa n'abarimu birabura nka twebwe bavukaho nyine oya bavuga Busiga iwacu ntabari bwaboneke uko iwacu uje Busiga ibirometero 15 niyo bava niyo bari baravuye nk'uko kera haraboneka barimo bavuye Muyaga baje kwigisha Gatara cyangwa abavuye Gatara bagiye kwigisha Imparamirundi cyangwa abandi bavuye mu Rusengo baje kwigisha Kanyinya barahanahana abarimu kuko abatwigisha abapadiri batanguye gute nabwo batanguye Mugera na Muyaga abo bigishije rero harabahanahanye abapadiri iyo batanguye nk'abo ngaha tuvuge nk'uwo ngaha imurehe akarondera umwarimu ndamutora hehe aho maze kugira icyo biga bari hariya Bukeye akaza kumurondera Bukeye akamuzana imurehe ibyo ni ibintu byabaye nci nibaza ati mbega abo barimu nyine mwaronka bobo baba bafise ubumenyi bungana gute baba barize amashuri yisumbuye ayo mashuri aho ugomba kuvuga iki amashuri yisumbuye amashuri yisumbuye ayariho nayo nyene nta yandi arengana ngaho niho twari tugitangura ni ukuvuga nk'aho ku Ruganza umuntu asohotse ku Ruganza yashobora kucaja kwigisha bamwe baragiye kwigisha abandi ubwamena nuko unsubije inyuma abana b'abaganwa bari bafitiye amashuri babageneye n'abana b'abatutsi bifise atari bamwe b'inkonda abifise byumvikana ko hariho abatutsi nabo nyine bari imigwi rero hariho abifise bavuga ati twere turabatutsi bo nyabo n'abandi nyine n'imbundeye none nuzi ko mu batutsi harimo abanyaruguru be n'abahima ngira ngo turaza kubishyiraho nabo ntabitahura none ko ari cyo Kirundi abatwa ntibaza nta mutwe yakuzira mu ishuri mugabo twebwe baragerageje kubashiramo ndibuka neza ko twiganye n'abatwa bakabura rero nk'uko tubibona no munsi icyo kibazo cy'uko baronka utwo barya iminsi yose atiriwe gukata ibumba ntiharonka icari ni nk'ubu ako nagaciyeho yego ndashaka kubabaza nyine ku Ruganza muhahejeje mwahize imyaka ingahe ku Ruganza naguye kuva mu mwaka wa 3 gushika mu mwaka wa 5 ndahava rero nza kugira umwaka wa 6 imugera
niko byari bimeze kuri bose cyane byabaye kuri wowe gusa mbere ko kuri twese nta warenza mu wa gatanu ku Ruganza eka ni ukumenya ko iyi ntara y'iwacu amashuri abari bamaze gutera imbere bari bageze hehe hariho igihe twebwe twaheza umwaka wa gatanu hari umwaka wisumbuye i Musenyi honyine ku bahungu utize Musenyi bamurungika i Gitega muri Ecole Normale kuko porogaramu yari iyo kurondera abigisha umwana w'umukobwa bamurungika mu Bukeyi turetse abo barungitse mu ishuri ry'abagezwanzu les filles que l'on préparait à être mariées par Sebaganwa ou Sebatutsi qui avaient fait des études bagize amashuri arenyeye hari aho babategurira nabo kugira bazobe ini wacu bari Kanyinya umuntu agiye hariya no kuvuga ngo yaba afise yaba ari umuntu nibaza ko baba ari abantu bakomeye batoye timwebwe tugomba kubategura muzotubera abakenyezi mbere wewe rero no gusubiramo ibya kera by'i Burundi ubyige neza byose kuva kuri Ntare Rushatse mu 1100 n'amajana 4 uhere hariya uzuraduka buhoro utebushikina ni ibinyere muri ko muradufasha tugenda turaronka ko gato none waracereye ugeze ngaho onye utarabimenya kandi n'imyaka umaze kare wambiye ngo warize amashuri hanaka narize amashuri hanaka none wize ibiki wari guhera hariya kuri Ntare Rushatse kahise twiga mu bitabo hari aho kadashika usanga twize ibintu bikeyi mugabo ugasanga ibitavuzwe nk'ibyo muri ko muratubwira nibyo byinshi ngira ngo rero aka n'akaryo keza turonka ko kuronka hajyagiye umuntu akubwira bimwe bitanditse mu bitabo urumva rero uhejeje uwa gatanu rero niho nagiye mu mwaka wa gatandatu i Mugera mbejeje umwaka wa gatandatu i Mugera nagarutse gutangura iseminari y'Imureke mu 1953 niho yari gitangu twari tugitangura ndavyibuka yuko iseminari y'Imureke ariyo mu 1953 nije n'umunyeshuri wa mbere mbega muri iyo misi iyo myaka ya mbere yose amashuri ntigeze akugora cyagihe washimbira mu ishuri utaronze ko ugiye kwiga bikaca bigenda neza n'ibyakurikiye naragerageje narateye imigere gushika n'uno munsi ko ntabwo utegera nta byamugoye byose biratugora none umwe wese uyu munsi hazi iki ejo hakongera ko kiriya hirya ejo hakongera ko iki ibindi bene ibyo nicyo gituma rero icyo no kuyita ibintu byatugoye twebwe mu kiringo cyacu nuko batwigisha ibintu byinshi mu gishingo kimwe baratwigisha urabona ntanguye 7e nayigize Imureke tangura 6e muri 6e natanguye kwiga Ikigiriki ntangura kwiga Igiflama kandi niga mu Gifaransa umva ko binuze ça fait déjà 3 langues izibaye indimi zitatu yaho ugashiramwo algebra hanyuma bukeye ugashiramwo geometry turumva ko byaza ari byinshi kugira ngo rero bikwinjire mu ivyo byose wasanga ari umugwi yabanza kunyuzura none iyo binyuzura sinyabinyuzure simba naramandanije abo byanyuzuye aho bagize bacembwa ndendekiri twatanguye turi 40 mu seminari haji Mureke
twari 40 mu mwaka w'indwi. Hanyuma duheza Imureke turi 5. Byari byoroshe mbere rero twari 5. Jewe nagiye muri Grand Seminaire turi 4, uwa 5 asubiye mu mwaka umwe. Ni ukuvuga rero umuntu wese ahejeje mu seminari no y'Imureke yaca abandaniriza muri Nkuru, nta baca bakata ngo baje mu bindi. Mbere none abo bandi bagiye barakoragurika, iyo bagiye sinahabutse ngo hari abagiye muri École d'infirmière Gitega, hari abagiye muri collège Bukavu chez Barnabite, hari umwe yagiye Bujumbura muri collège du Saint-Esprit, aho abandi bagiye muri École normale yari itanguye Musenyi. Musenyi niho yatangura nayo 52 niho batangura, 53 bari bamaze kuboneka. Ndukubaza barakoreka bakoragurika abana bari abo bonyene, nta yandi mashuri yariho. Yani mashuri yariho yashobora kuboneka les écoles techniques warinda kuja muri Congo, niyo washobora kuziga. Babarungika muri Conqueratville, niyo école technique yari iri. Ndumva ntibyari byoroshe. None mu seminari icyo ijambo ntibyari byoroshe, jewe ndaco nshaka kuko ibintu byoroshe bitera ubwenge buke. Niko murondera ibyoroshe, ntibyari byoroshe, no nibyo byoroshe, ni kuki ari byo mukurikirana. Dushaka ibyoroshe kugira tukiri bato, ibintu byakira uko biri, birahugumira, birakururira, birakugamira, byakira uko biri. Muri seminari hoho mbega inyambaro yabimeze gute, mwambara gute? Oya, ubwame na mbere tutanguye muri twebwe turi mu ishuri yacu mu mwaka twatangura, ngiye mu mwaka wa 6 Imugera, niwo mwaka batangiye gutanga minerval. Ugiye mu 6. Abagiye muri secondaire niho batangiye gutanga minerval, ahandi hose baronka ibyo bakenesheje. Barabaha impuzu, barabaha ibirato. Giruti baguha impuzu none n'ikirato naco, n'ikirambi cyo kuryamako wasasa ikirago kw'ishuri aho mwiga. None aha Imugera witwarira ikirago? ndaryama ku kirago. Wivaniye muhira? Oya, seminari yarabitanga. Hanyuma ikindi naco rero cya kabiri, ntuze matela zaje hanyuma. Zaje hanyuma. Izi matela nazo za Musa zaje mu nyuma kandi nyene maze kuvayo kera. Niko ndabaza rero inyambaro mbe mwambara amakabutura, turaba amafoto tukabona bambara amakabutura. Mugiye no mu windwi mbata kwambara amapantaro yayo. Reka amapantaro twatanguye kuyambara bagize ntuze muri rhetorique ni ku mwaka wa nyuma. Aho twagira mu mwaka wa mvuga 60 niho wasanga abo muri secondaire bambaye amapantaro. Barabo gusa. Oya, niho byatanguriye. Dati byacu bibandanye. Izo pantaro nizo mwigurira cyane nazo nyene nizo izo nizo twigurira. Hari amaze kuboneka amasoko zivamwo. Oya, amasoko ntirahabutse. Eka amasoko yariho. Hari igihe twumva ibintu urabona none Ngozi yatanguye ryari, Kayanza yatanguye ryari, ngira ngo tubwiye ntibumva se ntibumva se. Jewe akarorero ndaguhaye, je nagiye kwiga mu mwaka wa 6 Imugera ngendera ku igare.
amagare yaramaze kuboneka ariko nari na kangahe oya ni 52 jewe nagiye nzi kugendera ku igare ni ukuvuga ko hariho abantu bakora mu Kayanza hanyuma twebwe tukora kwibarabara bagasiga batubikije amagare yabo bakazoyatora mu gitondo basubira ku kazi ubwo ibarabara ntiryashiki wabo ugacubura uragiye gahunda nani twagira hajya mu muryango gira nibindi twagira hajya mu muryango hanyuma rero umunsi umwe twengera ababyeyi tariho bari ukagiye ukajyana kwibarabara ukanekana nabo ko bataraba kurima yego nurumva rero ni bene ibyo yego rero umaze kujya kwiga nyine mugera uko kwiyunguruza nagira ndamabe ndabibabaza mwave ikinga iwanyu mwave muri oya igare nagiye ku igare narinze kugendera ku igare mugo sinagiye ku igare none mwaca muhagenda gute n'amaguru twabi wacu mu Kayanza n'amaguru twagenda iminsi 3 kuko tuba turi kumwe n'ababyeyi baduherekeje n'impamba badutekereye twashika mu mihana tugasaba indaro abantu bari bacubaha abari mwentuze mu mashuri yisumbuye bakabaha indaro kwere n'abatware bakabagemurira hanyuma rero bakabandanya umunsi wa gatatu tugashika imugera muri icyo gihe rero n'ababyeyi nabo bagaca barondera ingene basubira inyuma mu kuja muhira tugiye mu buruhuko niho twagenda umunsi umwe n'igice ntitwashobora kujya no turarambira twagiye tugira n'amaguru wari ufise abo mujana twari benshi bamaze kugwira twari benshi mu ishuri wacu twavuye turi 200 duhura n'abigatara n'abo mu iburaniro tukabandanya gushika imugera mu gutabuka kandi twatabuka guto nyene abanyabusiga baca ruguru ari Mparamirundi Busiga na Muhanga abo bajana iyo nzira tukazohurira imugera reka dusimbize rero murangije iyi seminari ntoyi nagiye mu seminari nkuru Burasira filozofi hanyuma imyaka 2 ndangura rero theology namaze umwaka umwe ducazuji Bujumbura utanga kubandanya theology meza 66 ku itariki 12 mu kwezi kwa 4 nicyo gituma kumviza twashika imyaka 58 kwa gatanu nzobashikanye imyaka 58 ubupadiri iyo muvuze ati nahejeje ku itariki izi mushatse kuvuga igihe mwaronye ubusaserdoti yego ndumva rero mwaciye mugiye gutangura gukora ubutumwa muvuye mwaburongeye Bujumbura eka naburongeye Mureke ku seminari wabaye wa mbere yahize yongera akanaharonkera n'ubupadiri yego kandi nkuko bivuze ngo mwari mu ba mbere nyene bahaje ubwa mbere muri iyo seminari hanyuma rero nangura umwaka wa mbere mu bikorwa by'abapadiri hajya kuri katedrale umwaka umwe amezi 12 atarenga hanyuma baca bandukanye amezi 5 atarenga baca bankurikanye bansubiza Mureke iyo natanguriye imyaka 3 ndavuye imyaka 3 nzi Ngozi muri katedrale padiri mukuru imyaka 5 mejeje iyo myaka 5 bandukiye Busiga imyaka 3
mpejeje Busiga bandugika ku Ruganza muri paruwasi y'iwacu iyindi myaka 3. Mpejeje ku Ruganza ngaruka Ingozi muri Ekonoma Generale imyaka 22. iyo yose wahimaze uraho nye uri Ekonome Generale. Yego. Hanyuma rero muri icyo gihe ndahapfa ndagenda i Buraya umwaka umwe banyera mu mwaka wo kuruhuka. Wewe uruhuka umwaka umwe kandi warusha imyaka n'iyindi. Yego. Ndagaruka rero maze umwaka ndagenda kuba imfata kibanza ngahe Murehe imyaka 2. Mbi Murehe nja hajya mu gashikanwa Shire Dominicaine imyaka 10. Baha rero hajya inuze Shire Dominicaine nza ngaha. Ani kirembo kundusha. Ndakaheza. Icyo bituma bashize iruhande y'abagwayi. Ni kuvuga rero bavuze tugenda bana n'abagwayi. N'abagwayi bumva baruhuka bana. Mbere n'ibyo rero none kubugwa umugwayi mu bandi. N'ibyo rero. Yego. Murakoze muratubwiye ahantu henshi mwagiye muraca ariko turagira ibibazo byo kuvuga ati mbega uvuye urabaye padiri baciye bakurungika muri ntuzenya muri gukorera kuri diocese. Wacu ko babakunditse gukora ibiki? Yewe nari mfise padiri mukuru. Najewe twari babiri gusa muri icyo gihe ntitwari abapadiri benshi. Oya twari bake. Hajya kuri Evje twari abapadiri babiri bo kuri paruwasi. Abandi nabo basigaye n'abakorera muri Ekonoma Generale. N'ubundi Vicaire General be na Musenyeri ntitwarenganaho. N'icyo gihe Musenyeri wanyu yarinde? Mbere ntumbe usubiye guhera hehe. Musenyeri wacu aho nashikiye ntuze ngaho Ingozi ari Musenyeri Makarakiza. Imbere yiwe yari Musenyeri Martino. Martino si uyu yarabaye Musenyeri wa mbere? Niba baye Musenyeri wa mbere ngaho Ingozi. Mwe mwahise rero hari Makarakiza? Nashitse ari Makarakiza. Hari ibikorwa umugabo ubupadiri si yabumpaye. Ubupadiri nabuhawe na Martino. Umva nawe nyine yagiye kuba Musenyeri rero mwamaze kwatirwa. Yego. Rero nariko navuga ati mbe uyu mwaka mwamaze aho ku paruwasi ibikorwa mushima mwavuye murangura n'ibiki? Mbega umuntu avuye kwiga aracari muto nibaza ko ivyumviro biracoroshe, nimwari mufise imigambi ikomeye mushaka gukorera diocese? Imigambi twari tuzi icyo ari cy'umugambi. Ntitwari bwamenye icyo ari cy'umugambi. Oya bagushira ku paruwasi. Wewe uzi ko ari ugutanga amasakaramentu, ari ugusoma misa, nuko no kuza kwigisha abana. Rimwe na rimwe ugaca mu mihari gukinisha abana n'ibindi bene ibyo. Twari bwamenye icyo ari cyo kugira umugambi. Ubu niho rero ibintu bihambaye birati ufise umugambo wowe ukaje utangura gukanura amaso n'ibiki. Aho mwaciye hose aho muvuga ati twari tumaze gukanura umuntu yaramaze kuguruka amaso bya dutangura gukora imigambi ni hehe? Umva ko mwagiye mu paruwasi? Mbere rero nagiye mu paruwasi menshi aho naciye hose jewe nagize nti none ko nshiye mu paruwasi nshaka ko iyi paruwasi yanje imera gute. Icyo nico nibaza. Rero nkibaza none rero kugira ngo ndayishikeko nukumenya aba bantu turi kumwe ingene bameze uko bari iki bari bushobore gushikako. Wabanza gukora ikigwa? No kwiga abo bantu tuzokorana ingene bameze. Mu myaka 3 uhamaze umwaka wa mbere niwo kumenya abo bantu. Umwaka wa kabiri niwo kwibaza ubona tushobora guhurira kuki. Umwaka wa gatatu ntugira ati notangura iki. Bakaca rero bagira ngo terura uje hanaka
ukaza gusubira gutangura ku ntango. Uvuga ati ibyangombwa bwa mbere ni uko nta aba ariho njiga icyo nokora bakaca bavuga ati genda hariya kandi ntushobora kwanga ati ngenda nifise umugambi. Eka ibyo by'imigambi yawe ibyo ni twebwe dushaka kuja hariya. Nyanimvira rero uti aho wamaze umwanya munini aha muri Economa Generale ngira niho washoboye kurangura ibintu byinshi. Ni byinshi. Kubera niho mwarose umwanya. Niho nagorewe menshi. Bagira uti niho nagorewe menshi. Wewe kwirigurira uko urondera amafaranga ataboneka. Bari iki? Pouvoir gutunganya diocese ukwiri. Ukabagaburira kandi n'ibikorwa biriho ukabifata mu minwe, aho utagira isoko uzurakuramo amafaranga urazi nyine ibintu bigora biba byoroshe. Ariho rero hari ca gikorwa co gusaba gushera. Ngira tuhava tuvuga nyene duhagarara aho nyene cyane kubera tuko tuvuga ati mbega uruhara rwa diocese muri iterambere ryo muri kano karere k'uburaruko niko twakise kino kiyago cacu. Hari hahandi mbere yuko muja muri Economa Generale muba mwararanguye ibindi ukavuga ati ego nivyo byansaba gusaba mugabo narabishoboye narakoze iki nkaho wavuze wamaze imyaka 10 sinibuka ko wavuze ko ari busiga canke ari imyaka 10 nayimaze muri monastère. Aho rero ndari maze kuba muri Economa Generale. Nawe wari wamaze kuvayo. Ibikorwa mu by'ukuri washoboye kurangura biboneka nibyo wakoreye muri Economa Generale. Naho narindi hose nari mfise imforo ngenda mpagazeko. Aba bantu dushobora guhurira kuki, aba bantu dushobora kumvikanira kuki, aba bantu ubukene barimwo bumeze gute. Si ubukene bwanje n'ubwabo. Nico gituma namara umwaka wa mbere nihweza hirya no hino ikintu dushobora guhurirako. Ikintu rero mwavuye mushikako mugakora nuno munsi mushobora kuvuga ati ngiki rya naragikoze narashizemo ingufu zanje n'izabandi nyene kuko mba nta muntu yikorana ibintu nibiki mwavuye mushiraho by'iterambere n'ibyanjye. Ni byinshi zino bidabwari bike kuko no byiza ngo n'ikintu uvuga ngo n'igize bwari bike ntabwo ndikinebwa. None umva ko ndakunda kwirega ngo nibe ikinebwe ka ndibuka ishuri ya mbere nubatse nayubatse 72 muri cagiye nyine kibi c'amagume 72 ko niho nari nahashitse mvuye mureke kwigisha. Hanyuma rero nari maze umwaka nitegereza hirya no hino nkabona ko abana bakeneye kwiga none baziga hehe. Aho Ingozi twari turi hajya Ingozi province y'Ingozi hari ishuri rya mbere n'icya kabiri. Hanyuma bakaba baheje umwaka batanguye école primaire bayita laïque ngo bazira rumenyetso nihajya kwibarabara ry'Igitega kuri rond-point iryo shuri ri hepfo. Bayita kuri officiel. Bayita officiel ni irya hirya yonyene niyo shuri niyo yonyene yari ya leta rero. Yari ya leta. Izindi zose zisigaye urabona hajya Kavumu biga gushika mwaka wa 4. Aho mugashikanwa biga gushika mwaka wa 2. Naho ndagindi shuri ikomeye ariho ni hehe zari izo zibiri gusa gashikanwa Kavumu na muhajya mu Isongwe umuntu aja mu Gwarangabo naho nyene yari amashuri abiri gusa ajya ndibikwiye.
niho rero natangura rero kurondera nyine tuza turubaka amashuri buhoro buhoro. muti rero ishure ya mbere waciye wubaka nayubatse hajya mu Isongwe Mushitsi bayita Mushitsi nayubatse hajya 72 mbonera hagaze hanyuma ndayubatse leta ntiyemeye ko ari ishuri oya twubaka Yagamukama hanyuma rero ndahindura nti amashuri nubaka amashuri 6 kuko nshaka ko aba bana bari muri Yagamukama qui suivent la formation chrétienne bita katekumena bagira amashuri 6 imyaka izokurikira bigahinduka no guhindura gusa atoca amashure asanzwe aribyo nabonye ejo bundi nkuru nziza ashitse tukamuhereza amashuri angana iki ati ekira abana b'igihugu bigemwo aho ntuze ngira ngo harongeye ko amashuri ashika yangaye harongeye ko amashuri arenga 50 ukangahe setera ndumva rero igihe uvuze umukuru w'igihugu nkuru nziza ashikiye akavuga ati ahari amashuri mu yaduhe tuyigishemo abana b'igihugu biri mu bintu byaguhimbaye cyane bien sûr mba nako byahuje n'ibyo narota hanyuma rero icyo kiyumviro bagifise mu 72 ngeze Busiga ndakibandanya ko navuye Ngozi nji Busiga navuye Busiga nubatse ishuri aha mu Isongwe nubatse n'iyindi mu Gashikanwa nubatse n'iyindi Ikavuma zitatu zari za Yagamukama turetse ko mu Gashikanwa nahubatse na école primaire pour ne pas provoquer les jalousies kugira ngo ntibagire ngo nibo bonyene twiyumviriza nti reka twebwe batugabano niyo leta temeye ko abo barimu azobatanga kandi akabarihira umushahara ndabigere gute kureba twabigenjeje shikangira ibyo nyene ibusiga nahuba kandi mashuri gutyo njika ku Ruganza hoho rero kubera ko nari ndayimaze mwisi nasanze abo muri école primaire paroisse yose ntibarenga 1000 abo muri Yagamukama kuko twabyita mu ico gihe bari 6,000 nibo bari benshi ndumva none abantu bazotera imbere gute aho rero ngira ndi ko maze kumviriza icyarico ngira ndondera uburyo bw'uko noronka amashuri etc niho rero natangura kuvuga abatware njyane none tubigize gutyo tubije gutiya tugenda gute ngo muronse amafaranga amashuri twebwe twiyemera kandi n'abarimu twobariha ngira Imana rero j'ai fait dondera les contacts à droite et à gauche amafaranga ndayaronka aho ku Ruganza naronse amashuri 5 amashuri c'est-à-dire école atari classe amashuri c'est-à-dire 6 classes etc. hajya ku Ruganza y'Ubusiga la même chose etc. naho Ngozi nari natanguye naho nyene hajya nahashize amashuri 3 ntangura gutyo hanyuma rero ngarutse mvuye mu Kayanza ariho ku Ruganza nje muri Economie Générale ibyo byose byo muri diocèse bya bundayeko byose gace biraba we iyi paroisse yose nciyemo
ngo erega abana bari muri yaga mukama ni benshi etc etc. Ariho rero mu biyage twagira tuti il y a ce qu'on appelle un déséquilibre entre ceux qui peuvent étudier et ceux qui ne le peuvent pas. Izi za collège communaux zadutse ari byo ndimo yego kuko ndibuka neza ari amashuri technique financé par la Banque mondiale mais qui devait aboutir uniquement aux techniques, à la formation technique purement et simplement, pas aller au-delà. Iyo leta yarayemeye hanyuma rero barayubaka tujye turatangura turigisha hanyuma bageze mu mwaka wa 6 bakoze ikibazo kimwe n'abandi kandi baramenya iyo tekinike yari yubatse he yari hajya ntuze nyuma y'Ibuhiga yariho aho iwacu muri paruwasi yo ku Ruganza hariho iyindi imwe aho hariho iyindi hariya mu Gwegura etc. Amashuri duharuye tubirabye mu ntango n'amashuri atarengana hajya higa yo mu Gasenyi ijya paruwasi ya mbere y'Ibujumbura uje Muhanga uje umuntu uzi Muramvya yitunga iki Kivoga hajya niho hari ishuri ya nyuma yo muri ayo kuko ayo mashuri ntiyaragenewe kuja hari y'Ibururi hari y'Ibujumbura eka okuba ari kuza konona bavuga ati abiga tekinike nibaze nibagume hariya hanyuma rero aho baboneye ko babemera gukora ikibazo kimwe n'abandi ngo baraduhenze nibyo rero hanyuma rero hajamwo le collège communaux icyo nacyo nyine ni ikintu cadutse hajya mu Kivoga abana bamenye ikibazo cy'umwaka wa 6 barengiye babaye benshi l'administrateur communal niho yibajije ngike nza kubagira gute aho hanyuma sinzi uhaciye uri ambassade de Belgique y'Ubujumbura ngo turafise amafaranga ngo dushobora kubafashisha yazane collège communal zatanguye harya a partir de Kivoga niho zahereye abo batangu kuyiyumvira bakayikora abandi bace nabo bace bagira ati natwe ni muduhe natwe ni ndumboyaro comme ça le projet a démarré de cette manière c'est ça ijya lycée y'Ibuye irya babaye urengera rw'abana bahejeje école primaire examen hanyuma guverineri yari Ngozi ararondera nyine yagira abo bana kuko bamenye tubagere gute yagiye gutira Imureke umwaka umwe Padiri Kabutura arabandikisha ati n'umwaka umwe si imyaka 2 simwe ngira ngo twabuze ahandi twabungururiza n'umwaka umwe toutes les communes tugira fatanya kugira ngo zubake lycée de Buye amakomine yose yo muri Ngozi yo muri Ngozi ati tugire ingufu twese iyo shuri barayubaka ubu birahagaze none ko irya shure y'Ibuye bavuga yuko ari shure y'Abanglikani oya kubera ni ikukira d'accord bari kuri terrain des Anglicans mugabo si y'Abanglikani none ijya yubatswe na les communes de Ngozi bayubatse bafatiye kuri iyi kuba uyo mwaka bagiye gutira ishuri rimwe Imureke nk'uko babivuganye
babyandikiranye na guverineri Murengera yari hajya Ngozi. Yego